bagomba tubamenyeshe ko kuva ico kiza kimaze kwibonekeza ubwa mbere mu mpera z'umwaka w'2019 mu kwezi kwa Kigarama mu gihugu c'Ubushinwa, ubushikiranganji twarashizeho umugambi w'igihugu wo gukinga no kurwanya ico kiza. Uwo mugambi rero urerekana ibitegerezwa gukorwa mu biringo bitandukanye, urerekana ibitegerezwa gukorwa mu gihe cyo gukinga, igihe ico kiza kikiri kure. Ico gihe ni igihe Uburundi buba buri mu mugwi witwa A, aho birerekanwa ibitegerezwa gukorwa. Hari n'igihe n'ikindi kiringo ubu arico tugezemwo, ni igihe Uburundi buri mu mugwi wa kabiri, urwatsi rusa rubenje, ni ukuvuga kurere verte mu Kirundi ngira ni ibara risa n'urwatsi rutoto. Niwo mugwi wa kabiri, ni igihe haba hari ibihugu bibanyi biba bimaze kwibonekezamo uwo mugera. Hariho rero n'umugwi wa gatatu wa nyuma w'ibara ritukura, uwo nawo ntiturawugeramo, ni igihe uwo mugera uba umaze kwibonekeza mu gihugu. Ivyo byose rero twagomba tumenyeshe ko ingingo zifatwa twisunze igihe tuba tugezemo. Ivyo rero bijanye n'ivy'imbibe nunganiye gatore ya nyakubahwa umuvugizi wa leta y'u Burundi, ico kiringo ntikiragera ko leta ishobora kwiga ibijanye n'ivyo byo kugara imbibe, kuko mu Burundi ico kiza ntikirahagera, kandi ndetse no mu bihugu bibanyi nk'uko mumaze kubikurikirana, abamaze gufatwa n'ico kiza baracari bake cane, ni ku rugero rutoya cane, dufatiye ku bitigiri bimaze kwigaragaza. Ku bijanye rero n'ikindi kibazo gikurikira kijanye n'isuzumwa ko atabantu bo kwinjira mu gihugu bafise iyo ngwara, twagomba tubamenyeshe yuko imbere yuko dutangura gushira ubwa mbere abikezwe mw'ihoteli Source du Nil, twari twatanguye gukurikirana abo twiketse binjiye ku mbibe, tukabakurikiranira muhira kuva aho hari kuva ku igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kwa gatatu. Tugomba tubamenyeshe yuko twashoboye gukurikirana abagore bashika 135, kandi abo bose iminsi 14 yarakwiye, nta muntu n'umwe yigeze agira ikimenyetso c'iyo ngwara, bose barakomeye. Abo bose rero baba barabavuye muri ivyo bihugu bitandukanye. Mu nyuma rero nk'uko mwabikurikiye kuva ku igenekerezo rya gatandatu, twarafashe ingingo yuko tubakurikiranira mw'ihoteli Source du Nil, aho tumaze kwakira abashika 107. Mwavuze muti yego hariho abashika 43 bamaze gusohoka, muti hariho abasohotse iminsi 14 idakwiye, ati none nimufi ati ntivyoshika, akagira akabacamo twabafise bakagira iyo ngwara. Twagomba tubahumurize kuko iminsi 14 ubwa mbere ni iminsi tuba dufatiye aho umuntu yokwemeza 100% ko uwo muntu iyo ngwara atashobora kuba ayifise. Ariko ivyigwa bihari aho iyo ngwara imaze kwibonekeza, mumenya yuko hanini ibijanye n'ivyo ngwara gushika guhera ku munsi wa gatatu vyatevye gushika ku munsi w'indwi, kenshi ibimenyetso biba bimaze kwibonekeza. Rero nta mpungenge kuri ico tubifiseko, kuko uwo basohotse afise iminsi ishika nka 10 turaheza naho nyene baba bagiye ahantu tuzi, tugaheza tukabakurikirana ku munsi nk'uko twari twarabikoze imbere yuko hagira abaja, imbere yuko dutangura kubashira muri iyo hoteli nk'uko twari tubivuze. Ikiyongereyeko kandi nuko hariho n'abasavye ko twobareka tugashiraho ama hotel, aho no kuvuga cyane cyane
nk'abadiplomate. Ivyo rero navyo twaravyemeye, turiko turarondera amahoteli bashobora kujamo bakirihira, mugabo tugashiraho abaganga bacu babakurikirana, tukarondera n'ibitaro bishobora kubavura ku bashoboye kwirihira nk'uko bamwe babisazwe, kuko aho mu kigo muri iyo Hotel Source du Nil ni leta y'u Burundi iriha ibijanye no kubaho kw'abo bantu baba bari, gutyo abarundi bagaheza bakabandanya bakirirwa bo batangorane muri iyo Hotel Source du Nil. Aho rero nibaza ko mwohumura atangorane. Ku bijanye n'ikibazo cyo ku bitaro bikuru byitiriwe abasirikare, ariko tukiri kuri ico kibazo nyene ca corona, cy'umugera wa corona, havuzwe abagenda kurangura bobo mu bivuga kwiki bavuze ati bazohava batukwegera ko ico gihugu c'u Burundi. Twebwe nk'uko twabivuze twarafashe ingingo zerekeye ingene dutegerezwa gukinga ibijanye n'iyo ngwara. Twebwe abagiye kurangura ntidushobora kubabuza, barashobora kugenda kurangura, mugabo bavuye muri ivyo bihugu twavuze dutegerezwa gukurikiza izo ngingo zijanye no gukingira abarundi. Ibidandaza bagiye kurangura birinjira nta ngorane mu gihugu, hanyuma mugabo nawe tukamanza tukamushiraho tumukurikiranira nk'uko bitegekanijwe kugira dukingire amagara y'abenegihugu. Mbandanije rero ku kibazo kijanye n'ibitaro vyitiriwe abasirikare, mwavuze muti hariho abakenyezi bidoga bagiye kubibarukira yuko bakirwa nabi, ati muba mubikurikirana cari co mumaze kubikora. Ivyo twaragiye turaronka iyo myidogo akatari gake, kandi ubushikiranganji twarabikoreye, turarungikayo umugwi uraja gutohoza, urakorana n'abajejwe ivyo bitaro, turasuzuma ingene vyifashe. Ico twasanze kihari ahanini biba vyavuye kudatahura kumwe hagati y'abarongoye ivyo bitaro ndetse n'abo bavyitura ku bijanye n'amategeko agenga irya ngingo yo kuvuza abakenyezi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka 5 ku buntu, kuko iyo ngingo iravuga yuko iyo umuntu afise ahakora bashobora bamurihira ibijanye no kwivuza, canke afise ishirahamwe rimuvuza riba rifise birya bice rimuvuza, yuko ako kazi canke iryo shirahamwe ritegerezwa kuriha birya bice leta iheza ikariha, kuko abantu bategerezwa gutahura yuko naho tuvuga ko bavugwa ku buntu, amahera ararihwa na leta n'abasanzwe bafasha leta. Si ukuvuga rero yuko ayo mahera atafise ahava. Rero dutera akamo ndetse kuri ica abenegihugu batahure yuko bafashe leta kugira amahera ya leta ashobore gukora ico agenewe, ayo yandi mahera yaragenewe kubavuza ashobore gufasha. Hariho dufashe nk'abakozi bavuzwa n'ishirahamwe mituweli, turazi yuko hariho ibice 20 canke 30, iryo shirahamwe riheza ibice 70 canke 80 riba ririha, hanyuma umurwayi akariha ivyo bice bisigaye. Ivyo bice rero bisigaye nivyo mu bisanzwe dukurikije iryo tegeko bategerezwa gufasha bakerekana uwo muntu abavuza kugira uwo muntu arihe vya bice, hanyuma ivyo bice umurwayi yari kuriha aba arivyo biheza bikarihwa na leta. Rero ni ico gikunda gushika ahanini, ariko ku bakozi bato bato ku benegihugu bato bato bakora imirimo isanzwe, bo nta ngorane bakunda kugira, baraheza bakerekana ibisabwa ko ari abarundi, hanyuma baraheza bagatunganirizwa. Ariko tugarutse kuri kiriya kibazo cavuze kijanye n'abafatwa nabi mu bitaro bitandukanye, mbega twarabonye hafatwa ingingo mu bitaro rw'Akarere yibuza gukoresha telefone zo kuganira muri bita WhatsApp. Iyo ngingo naho umuco w'imvu yabitumye utamenyekanye, ntabwo byoba bisa nuko ukuntu ishika abaganga bakakira nabi abaje kwivuza. Ivyo mu Kirundi bavuga ko ata mwongwa ubura isatu ibidahizwe.
ntitwokwemeza ko ivyo bidashobora gushika hakagira abagwayi bituye ibitaro bashobora gufatwa nabi ntibakirwe neza mu bitaro bitandukanye. Ivyo birashika, nico gituma haba hariho n'amategeko abigenga, haba nko ku bavuzi ico twita code de déontologie médicale yerekana ingene abavuzi n'abaganga bategerezwa kwitwara, kandi biba vyerekana n'ingene igihe babiciye ku ruhande bashobora guhanwa. Ivyo rero n'ingingo zishobora gufatwa n'ubushikiranganji ndetse n'amategeko ategekanijwe mu bitabo mpanavyaha vy'igihugu iyo hari icaha kiriya cakozwe. Ivyo rero birashobora gushika, ariko ico mwomenya nuko mu bushikiranganji tumaze gufata ingingo zitari nke, ndetse tugakora n'amanama atari make kugira ivyo kwakira neza abagwayi bishobore kuja imbere nk'uko bisanzwe bitegerezwa. Ariko ku bijanye n'iyo ngingo yo kuvuza ku buntu abakenyezi bibungenze, n'uwo muco twashaka gutanga ko atangorane ihari ku bijanye no gushira mu ngiro iyo ngingo, ahubwo dusaba ko ababa bituye ibitaro bitandukanye bo kwitwararika ibisabwa kugira bashobore kuvyerekana, kugira bashobore korohereza abavuzi. N'uwo muco twagomba gutanga. Murakoze. Nitwa Staninge Ndakumana, mvugira ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBR. Wabajije ikibazo yavuze yishimikije ibihugu vy'Ubushinwa na Dubai. Aha anye sinzi ibiharuro yoba yafatiye ko, nibaza yuko gushika uno munsi nk'uko bagenzanje bavugizi babishimikiye ko mu magara y'abantu mu by'ubutunzi, twebwe ibiharuro dufise nuko abadandaza ubwa mbere na mbere bo bava mu Bushinwa na Dubai batera bagabanuka cyane kubera ibintu byinshi igihugu kibikorera ngaha anye mu Burundi. Aha anye hariho abantu benshi batazi yuko ibi vy'amaplafond twovuga ya kijambere abantu abakomisiyoneri birirwa baravuga ngo tugiye kuyazana i Dubai. Hariho nk'abarundi benshi batazi yuko akorerwa ngaha mu Burundi hajya mu ishirahamwe Bram Manufacture. Nico kimwe n'ibintu vy'amatelefone, izi ntebe twicaye ko, ibi vy'amasaro agezweho. Ivyo rero bigatuma kenshi hariho abantu bavuga ngo abadandaza baja i Dubai, kandi ahanini biriko birava ngaha mu Burundi, hagaca haza iki citwa speculation ku bintu by'ibiciro. Aha rero bamenye neza yuko ibintu by'impuzu, ibintu byinshi bikorerwa ngaha mu Burundi. No kuvuga rero yuko ariko tubasabe mu duge ku kibazo mwabajijwe kijanye n'ingaruka mbi zitohava ziba kubera ikiza ca corona kitagiye. Nico nyene ndiko ndasigura ndabereka ibiharuro. Reka rero ngira ngo inyishu iri muri ivyo nyene. Gusa abadandaza arashobora kuba yicaye ngaha agatuma ko ikidandazwa ciwe aho mwavuze Dubai, mu Bushinwa, muri Costa Rica canke muri Amerika, kikamushikira yicariye ngaha mu Burundi. Ari naco gituma mu kigobere tuca tubasaba yuko abo badandaza bagwiza tunga bakoreshe ubu buhinga bwa none bwo kudandaza, nta ngorane nimwe twebwe kubituraba iyo coronavirus izogira ku vyerekeye amakori n'amatagisi. Murakoze.